jewe Francis nk'umurundi sindigera mfata tribune ngo nubahuke ngo mvuge ngo intwaro ya Republika ya mbere ngo yari imeze ikunga ya kabiri ya gatatu ngo mfata abantu kivunga ngo mvuga ngo ndiko ndatuka mu byo bakora siko kazi kiwanje ubu akazi kiwanje nshaka ko umwana afise imyaka no munsi 15 aja kuri Facebook bishitse akabona ivyo nandika agira ati nubwa mbere mbonye umunyapolitike adatukanye atanegura afise inyishu ahubwo ngici cabuze dukeneye kugira isandugu ingana gute y'amakritike n'agakapo kangana gute kinyishu jewe rero mfise ako kagapo. Maramutse maze imisi nkurikirana ibintu biba i Burundi nari maze nk'imyaka myinshi cyane ntayitaho politiki y'u Burundi ariko kuva mu kwezi kwa kabiri cyangwa mu kwa mbere natangiye kubikurikirana mu kubikurikirana numva uyu mugabo Francis Rohero jewe numva nari maze kumva ngira ngo ku radio kera cyane sinibuke ico namumvise ko ariko ko ndabizi yari umukandida neza ko namumvise ko izina giwe gitiranwa n'igisagara no mu gihugu Bujumbura hanyuma quartier Rohero hanyuma ndavuga nti bo ico gihe numva je kuri space yari amasaha nari maso kenshi na kenshi aba space aba amasaha yo mu ijoro hakuntu utandukanye n'abantu bari mu Burundi canke bari Ibrayi. Francis rero yahoze ngo ari umukandida yigenga mugabo ngo arasanga ntivyoroshe kuba umukandida wigenga muri ukuntu amatora atubatunganijwe hanyuma aca atanguza umugambwe bo uwo wibuka yonkosora mugambwe witwa FPI inkingi FPI ikintu nk'ico from patriotic ibintu nk'ivyo. Okay uwo bani anyibutsa aje gushira commentaire ngaha sinahagaze ku mugambwe nahagaze kuri uyu muntu ku majambo namumvise ko jero cyo kiganiro nagisanze gisa n'igiheze mu bisanzwe kubenya n'amasaha atandukanye hanyuma numva amajambo avuga ni meza inyishu azibibaza vyushuru ko abibagijwe hanyuma ndavuga nti nzogira igihe nkurikirana ikiganiro cyose mugo ngiye kuraba nsanga ikiganiro cyose n'amasaha atandatu hafi amasaha 6 n'iminota 48 amasaha 6 mu byukuri amasaha agiye vyongora ko numva ikiganiro cyose ngo ikintu kirenze indwi no kuvuga numviza hafi nusu saha buri munsi n'indwi zibiri kandi naho nyine numva byo nosanga byo numviza ubwa mbere navyo bagiye canke ibintu nk'ivyo ariko ndavuga nti haba hari n'abandi bantu baba bakeneye kumviza ayo majambo y'ihumure y'uyu mushinga ntahe sinzi ko ari umushinga nta canke umugabo numvise Burundi gasigaye bitandukanye je numvise kabisa amajambo y'ihumure namugeranaje mu kazi namwajije n'ujya muntu wo muri bajya ba Abdoulaye Wade wo muri Senegal ukuntu yagize ikintu mu giswahili bita kuvumiriya akagira perseverance mu gifaransa canke perseverance imyaka igishika 200 aje mu matora kugeza ayatsinze bo wewe wavuga ngo naho ntoyatsinda nta kibazo gikuru nuko hoba hari amahoro canke ibintu nk'ivyo. Bon je tumavuze ntireka ndamwumvirize ikiganiro cyose bon nafashe mugabo kucumviriza mugabo kunda bigenza ndaja kucumviriza ikinakize igice ca mbere no kuvuga ndaja kumviriza hanyuma ndushe cyangwa umuhogo usaraye canke hagize ikindi kimpamagara ko nafise umuryango hano ncana mpagarika hanyuma nzogira igice ca kabiri ica gatatu ica kane ica gatanu ica gatandatu bishobora kuzuba ibice bitandatu dufate isaha uri kimwe canke kinarenga mu gihe nogira amakomantere menshi uco nkorero ndaca turaje kumumviriza ukuntu space zikorwa ku batabizi space donc ni kiya cyazo kitwa Twitter Elon Musk yayiguza yita X bafise ikintu bitango ni space ni nkuku ni nk'ibiganiro vy'ikibiriraho live aho umuntu umwe cyane umenga nabantu babaza bamenyesha makuru mu Burundi nibo bavyanima hanyuma bagatumira umutumire akavuga icamuzanye canke ikintu ashinzwe akora hanyuma abantu bakamubaza ibibazo haba mu kuhamagara mu ijwi canke mu kwandika ama commentaire hano nivyo rero uyu mugabo yaje gukora rero kubera ntavyumvise mu ntango bimwe ngomba tubikorera ikibirera hamwe twese
niyo numva ndiko najidikana no kibazo kizoba kinsurprendre naje ntarinze ko bakimubaza reka ntangure mugo ntangure ku minota nk'umunani vya mbere umenga kwakirana n'ibindi ariko reka ntarambutevya tubitanguze kuko ubu mvuze iminota 4 narengeje kandi ijambo ari rya Francis Rohero. Karibu mon frère. Urakoze, nibaza ko ata kibazo kitovugwa ivyo naciyemwo nta na kimwe kiri ikizira nk'umurundi rero ndarekuriwe kandi ndategerezwa kuvyishura mu gihe hogira uwo vyo babibakiye na cyane yuko jewe nabo mu mugwi turi kumwe dufise intumbero yo kwifuza kurongora iki gihugu no kukigira neza. Rero ivyo ntitwoshobora kuvyifuza ngo twanke kugira ico tubwiye abarundi ku bintu byose bituraba mu buzima bwacu n'ivyo turimo. Nibaza rero yuko umuntu wese yo kwifuza kukimbaza ko ico ari cyo cyose ndategerezwa kukimwishura kandi navyiteguriye. Hama nkuko bivuze nabanza nk'intangamarara kwibutsa abantu si ubwa mbere mu Burundi habaye umugambwe. Twebwe ubu twaragize umugambwe. Twawugize kubera iki? Hariho aho twaciye. Jewe kuva nkiva mu migambwe nigeze kubamo bijanye n'ivyo nipfuje gushaka gushikako narasanze ko hari intambamyi ingene imigambwe mu Burundi ikoze ingene ibayeho. Hanyuma bituma ubwo nyene numva yuko hakwiye kuba inyigisho muri politike. Nukuvuga ko mu Burundi jewe nasanze umenga imigambwe ni imigwi abantu bagira kugira ngo barondere gushika ku kintu kibashabuje bakugikureho barabe ingene basha kukikurikira. Ivyo rero kenshi ngasanga umengo biba mu mwanya muto abantu bifuza cyane gutembagaza ubutegetsi buhari gusumba kwiyumvira ico bagira bahindure ico baciza. Rimwe na rimwe rero ugasanga abaje kubuhindura mbere bagize ibiruta mu bubi kubera batigeze bavyitegurira. Nico gituma nafashe umwanya munini nyamvuga nti ngomba kuba nk'uwigenga. Kuva mu 2006 mvuga nti reka twigenga abantu bigenge babanze biyumvire ingene igihugu cabo comera imbere yo kuduza ishavu. Mu bintu rero tuza kuganira byinshi nza kugaruka kwishavu twa dufise kenshi washaka ndarihera ko kuva mu gihe cyo kwikukira ni kuki dufise ishavu. Ni kuki rimwe na rimwe nk'umubibazo bambajije usanga bavuga ngo tubanze tujame ngo tubanze ngo dukureho inabi ngo bisigara ngo tuzovyumvira hanyuma. Ico nico nshaka kuza kugaruka ko cyane. Ikigira kabiri ndaza kuvuga cyane mu bintu nza kwishura n'abantu kuvuga ico nita umutima w'uburongozi. Igituma nshaka ko abantu baduza umutima w'uburongozi imbere yo kwipfuza kurongora ibihugu byabo. Nifuza ni kuduza umutima w'uburongozi. Igihe tutogira uwo mutima w'uburongozi ni kuki dushaka ko bagira nabi bavaho mu gihe natwe dushobora kugira nabi cyo kimwe. Ivyo rero ndabibona mu bintu bivugwa kenshi abantu mengo bashaka ko haza abantu b'impambazi. Umengo turi mu kurondera muri iki gihugu umuntu yoza afise ibiguvu byinshi yoza afise amakari menshi yotuma dukuraho igihe cyose ibibi. None burya abantu b'amakari bashobora gukuraho ibibi ubwo bobo ntibobaca bazana ibindi. Ivyo ndaza kuvyerekana muri bimwe nza gucamwo nk'akahise k'igihugu cacu kugira ntahuza abantu igituma no munsi tudakwiye amakari cyane. Rero FPI nk'umugambwe ni umugambwe nk'iyindi. Nk'ivyiyumviro si ubwa mbere abarundi biyumvira, si ubwa mbere abantu bumva umuntu ariko aravuga politike. Mugabo ico bakirushije nuko nshaka yuko guca bugufi biri nyishu gusumba kwibaza ko abantu bibaza yuko guca bugufi ari babifatanya nk'ubwoba. Ndamaze kubona abantu benshi bavuga bati mbega Francis kuri Burundi kubera ko umengo ngo ntiwagiriza umugambo uri ku butegetsi ngo ntuvuge ngo uri kurakora. Eco kimwe nkaje uno munsi mu myaka ngeze ko sindigera mfite ico nagiriza intwaro ya cami yashise 1966 nkuko ntarigera mvuga mu gahogo kanje ngo nagirize intwaro ya Republika ya mbere canke ya kabiri canke ya gatatu nkuko ntarigera nagiriza Frodebu n'ubu ntarigera nagiriza CNDD kuko nibaza ko mu Burundi umuntu burya duhica afise. Rero kuja mu buzima twibaza yuko nk'umukaratusi tuwurindira kuronka kw'imicungwe tukibaza ko igiti civoka tukirondera kw'indimu kenshi ivyo bintu nivyo tubamwo. Dushaka ko abantu batwara baduha ivyo badafise bakigeze barima. Okay, reka mbanze ngire commentaire kuri ibi namuretse aravuga kubera navuga ko yari nka introduction intangamarara.
nafashe n'amanota washaka ko nanje ndyambe ndavyumvise ariko ico navuze icambere yavuze ati ibibazo byose mufise jewe mubimbaze nta kibazo na kimwe cyo gukwepa ico abantu baba politike kenshi usanga ibibazo bariko barabikwepa ndibuka hari uwundi numvirije je mwijoro ryejo riheze aranahunga ngo ivyo ngo ntabwo bihuye ngo n'ikiganiro cy'uno munsi ibintu nk'ivyo ariko we arafise ukuntu ikibazo cyose umuhaye ari nk'ukuntu agisubiza uraja kuvyumviza mu nyuma. Ica kabiri nuko yahagaritse ku nyigisho kuburya abarundi ikintu baba bakwiye no kwigishwa ko kenshi na kenshi gutora ntibihagije kandi kwigishwa si kwigishwa gutora gusa no kwigisha kubaheza ikiremo ca muntu kwigishwa ko igihugu gihagaze neza nawe uzoba uhagaze neza ibintu nk'ivyo inyigisho zirakenewe cyane gose je ahubwo nicyo kintu cyane uvuga ko cankweze kumva no kumviriza uyu mugabo nubwo ntaja bishaka kuja mu bintu bya politike. Ikindi yavuze ati dukura agashavu kuko abarundi bafite agashavu ugiye kuri izo za Twitter za X usanga bafite agashavu abahutu bafite agashavu abatutsi bafite agashavu abatwase ndabumva ngira ntibaronka space yabo ariko agashavu kararenze ku buryo ushobora no kwihebura wumvise agashavu abantu bafise ko uburundi butazokwigira bugira amahoro kubera abantu bafite agashavu kenshi cyane. Ikindi yavuze ni ikintu kijanye no kuvuga ngo nakanda mukure ndahaje mugabo utafise imigambi utateguye uko ubona Burundi mu myaka 4 mu myaka 5 mu myaka 10 mu myaka 200 we gusuka kumva ngo bagaza yo hava buya yo hava sepa wunda kurikira yo hava mugabo ivyo bintu bitagiyemo. Hanyuma umutima w'uburongozi leadership cyo kintu kirakenewe cyane muri Afrika turakibuze gose cyane ko kenshi na kenshi igihugu nishobora gutera imbere kidafise indongozi nyayo. Iyo cha Singapore avuga ko cakize ko cari gifise gikinye cyo kimwe na Afrika igihe cyo kuri independence mu myaka 60 niko ndavyumva ariko ugiye muri Singapore kiruta ibihugu bitari bike vy'Uburayi kirasukuye ibintu biri ku murongo no kuvuga baronse umuntu agize naragize video kuri we baronse umuntu w'umuridere arabatunganiriza ubu kirasukuye kimeze neza. Nuko rero akaba ari cyo mufise mu nganira mu gishire ngaho murakoze akaba hari nico mubona no bandiko ndavuga menshi canke mvuga makeyi naho nyene mu njakara kugira ngo igice ca kabiri nzokwikubita gashimpindure nkore ivyo mubona bimeze neza. Nuko rero tuzobonana mu gice ca kabiri ukaba uri kuraraba iyo video nurabe ejo canke hirya ejo nurabe ko igice ca kabiri naco ntamaze kugishira ko ukirabe canke ni ca gatatu ni ca kane ca gatanu ca gatandatu bikwirekanije no munsi uzoba uri kuraraba ino video ariko ukaba ari cyo cambere kiravye hari andi ma video ngaho iruhande uyarabe ugire iyo subscribe canke abone hanyuma dukomeze dukuze ibiganiro. Sawa mugira umunsi mwiza murakoze bye.